Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe ro Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Kaze mu kiganiro Abakunzi b'amahoro. Turabahaye ikaze mwese muri kumwe dukurikirana muri kino kiganiro cy'abakunzi b'amahoro, aho twizera ko muri benshi muri kumwe gikurikirana ni ikiganiro kihari ku bwanyu kugira ngo mumenye inzira z'Imana, mumenye ubugombe bw'Imana ku buzima bwanyu n'ivyo murimo cyangwa ibyo mukora ku munsi ku munsi. Rero turabahaye ikaze mu gana cuno munsi aho dufise umutumire aje kutuyagira kw'ijwi ry'ubuvugishwa. Ndazi ko muri benshi mware mwiteze kino kiganiro kandi ndako kino kiganiro cuno munsi kiza kuba ku muntu wese ariko adukurikirana. Nashaka ndamuhe umwanya yidondore abari kwa dukurikirana. Ndabaramukije amahoro y'Imana, inshuti bakundwa, nibaza ko atari bake tumenyeranye kurana majwi. Nitwa Onesphore MANIRAKIZA, ndi umwe mu bungere mu ishingiro rya Shama Temple muri paruwasi yo muri Muha. Hanyuma ndabaye ikaze mu mwanya tukuma tumarane tuganira amajambo y'Imana. Murakoze cyane. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, aho ni jambo ry'Imana rwango umunsi mwiza uhoramye kiya tunezererwemo. Ndizera ko benshi baza kunezeranwa hamwe natwe aho turi kuvana kubijanye n'ijwi ry'ubuvugishwa. Mbega iyo Bibiliya kiravuga ubuvugishwa mushobora gutanga insiguro yavyo? Urakoze. Iyo Bibiliya ivuga ku buvugishwa ibivuze uburyo Imana ikoresha mu kumenyesha abantu bayo, ivyimviro vyayo, inzira zayo, n'imigambi yayo. Iyo tuvuze rero ubuvugishwa n'uburyo Imana ikoresha mu kwishurira abantu, mu kubwira abantu ivyigomba, inzira zayo n'imigambi yayo. Hanyuma turabibona ica mu buryo butandukanye tuza kwivugana. Hanyuma mbere imwe mu mabango Imana yahaye ishengero rikorera mu ishengero ni ubuvugishwa. Nabo n'abantu bahawe mu ngabire nyinshi bahawe yiruta izindi niyo gutahura icyo Imana igomba no kukibwira abantu nk'uko Imana kibahaye. Yego. None nakaye kamara kubuvugishwa kuba ari karabwumviriza. Ubuvugishwa bufite akamaro kanini cyane. Navuze ko ari bwo buryo Imana ikoresha igomba kumenyesha abantu ivyo igomba. Iyo nyene kwimenyekanisha n'imigambi yayo n'ingene abantu bogenda. Ku Mana akamaro k'ubuvugishwa nuko biciye muri bwo abantu bamenya ikigomba. Bamenya imigambi ifise. Bamenya uko babayeho. Bamenya aho bokosora canke aho boshishikara canke aho botegwa intege. Tuko tubona biciye mu buvugishwa Imana irigisha, Imana irakosora, Imana iratera intege. Imana iramenyekanisha ibizoba. Hanyuma ku bantu nabo uravyumva bivana n'umwe wese kibanza arimwo. Uri kwagena nko Imana itagomba biciye mu buryo bw'ubuvugishwa Imana iramugabisha. Ahamenya ko akwiye kubiheba akagena nko Imana igomba. Uri ko araba mu bihe vyirinde byo gucika intege biciye mu buryo bw'ubuvugishwa Imana iramuremesha. Ikamubwira ati ntutinye. Anje nibuka Paulo aremerewe n'urugendo atinye kubandanya aho yaragiye bamuhamye. Imana ivuga ati ntutinye. Ntacyo bazokugira kuko mfise abantu benshi ngomba kwiyereka muri kino gisagara. Numva ngo iyo ataronka iryo jwi rimubwira yari guhava afata imigambi yo kuvamwo. Ariko Imana imugumiza iramuremesha. Hanyuma ikindi nuko Imana iratu umuntu yarazazaniwe atazi ingingo yofata, atazi icyo yoshira imbere n'icyo yo kwihutira. Imana biciye mu buryo bw'ubuvugishwa iraganira nawe, ikamubwira imigambi ifise akabasha kumenya ingene vyigenzamwo. Aha novuga nk'akarero ka Aburahamu. Aburahamu kuva hamagagwa yagumya yumva Imana ivugana nawe. Bibiliya ntivuga neza ingene yavugana nawe uburyo yacishamwo mugatubona Imana yinjira mu buzima bwiwe. Imuvana iwabo imujana mu gihugu atazi, yabaye nk'ingenzi. Igihe cyose yabayeho yaguma yarongorwa n'Imana. Aburahamu n'umurongozi tubona watazi ibiri imbere, ariko agenda yisunga ikigezweho
yisunze ikimane mubwiye ego murakoze cyane none dusubiye mu isezerano rya kera tugasubira inyuma gatoyi nivyo turabona ubuvugishwa nkomeje kubisigura ni Imana yavugana n'abantu ikabwira imigambi yayo abantu bakamenya Imana bashaka ko none mu isezerano rya kera umuvugishwa arafite ikibanza kingana gute mu isezerano rya kera mbere uburyo bukomeye Imana yavuganye namo n'abantu barabavugishwa yego umuvugishwa afite ikibanza kinini cyane hamwe bamwita kamenyi handi bakamwita umuvugishwa nova ko misezerano rya kera abuvugishwa bwari bafite ikibanza kinini cyane gose niho Paulo mbere avuga ngo ishingiro ryubatse ku bavugishwa n'intumwa vyinshi byo tubona mu isezerano rishasha vyavugishwe mu isezerano rya kera mu misezerano rya kera yari imigambi y'Imana Bibiliya ugiye kwiraba ibitabo bitari bikevye mu isezerano rya kera harimo abavugishwa 11 bato bato na banene Yesaya, Yeremiya, Ezekiel na Daniel n'abandi 11 bitwa bato bato ni bato bato kubera ibitabo banditse ari bito bito bagiranje nabo bandi umva none ari bitabo bingahe ni bitabo 15 ku bitabo 39 hafi gice cha Bibiliya mu isezerano rya kera nabavugishwa ariko kandi muri bitabo tubona haba mu ngoma haba bami n'igihe cyo bitabo abo bavugishwa bakoreramwo rero turabona Mose burya yari umuvugishwa mu bavugishwa ba mbere bari bakomeye yarimwo cyo gitabo mu gusoma byagezwe 18 Imana ibwira Mose ati ibwira Abisirayeli ati nzohagurutsa umuvugishwa ameze nkawe yakuvuga Yesu mugana Mose yari umuvugishwa adasanzwe yaganiye n'Imana wenye n'Imana avuga ati nta muntu mubaremwe ameze nka Mose rero isezerano rya kera mu byukuri tubona ryubakiye kukumviriza ry'Imana kanatsinda nico gihe Imana yagomba kwihishurira abantu kuva cyaha kimaze kuza mwisi abantu bagatandukana n'Imana Imana yiyerekana biciye mu ijwi ryayo igihe hamagara Abrahamu ikamukuramo Isaka ikamukuramo Yakobo hanyuma ikabandanya yihishura ibibwira gushika bayibata urinde nduhoraho n'amazina yose tuzi tuyabona ari Imana ivugana n'abantu bayo bikimuvugishwa isezerano shasha tubona ubuvugishwa butabandanya cyane nkuko bwari kera kuko Yesu amaze kuza jambo ukuri tukaronka n'ibyanditswe vyera ivyo ingene yabayeho bigaragara ko Imana iduhishurira yatwishuye mwana wayo ivyo yakoze ingene yagenze mugi imbere yuko Yesu aza Bibiliya maheburayo iravuga ngo kera Uhoraho yavugana natwe mu bavugishwa ariko ubu yagendereye ubugingo bwacu biciye mu mwana wayo ni we shusho y'Imana yego murakoze gose ndumva ko bitandukanye ukuntu aho muzana rya kera nizo hari umuvugishwa ariko no munsi Yesu Kristo niwe yahindutse ijwi ry'Imana mu mitima yacu aho umuntu wese ashaka kumva ijwi ry'Imana mbega mushaka kutubwirira tukiri ngaho nyene n'ubuhe buryo butandukanye Imana ivuganamo n'abantu urakoze Imana ubwa mbere nagomba guhera ngaha mvuga yuko hari gihe twihenda tukagomba ngo ivuge mu buryo kanaka tukibagira yuko ifise uburenganzira bwo kuvuga mu buryo yoyo igomba icyo kintu naciyumviye maze gukura n'ubumbana yaraciyumviye mu kiganiro abize byo guhanahana amakuru ubuvuga arafite umwidegemvyo w'imvuga avugamo cyane cyane yazi yuko uza kuyumva rero Imana irafite uburenganzira bwo kuvuga uko ishaka rero hariho byinshi bamwe bumva ijwi ry'umuntu avuga nkuko mengana ibintu afise mu mutima wiwe avuga mu izina ry'Uhoraho aha turabona ba Yeremiya bavugishwa bande bavuga nyene bakaja kugira umwami niko rahavuze uku n'ubu turafise abantu bavuga gutyo akaja mu agenderewe n'Imana akavuga ibintu nkuko umenga nahantu yabibonye n'umuntu yabimutumye mbere nkuko umenga n'Imana ikuravuga ubwo n'uburyo bumwe abandi baravugishwa mu ndoto bakerekwa indoto bajyamye turabona Daniel numwe mu bavugishwa maga Daniel ni gake tubona avugishwa avuga ngo hora hani ko avuze maga tubona Daniel bangaji wiwe nuko Imana imuhishurira ibintu byari binyegeye umwami yarose ibintu harabura numwe bisigura none agiye gusenga none aciye bitahura ngo abironka gute arabirota ubwo n'ubundi buryo hari abandi bagice bita kwerekwa inzozi kurota n'ukwerekwa biratandukanye
n'abantu babona ibintu babona bakanuye turi kumwe gutya akabona ishusho akabona mu gifatu vya sena akabona ibintu nk'ireresi ikimbere yiwe ifise insiguro mu buryo bw'imwemu mwebwe mwari muri kumwe mutabonye ahabwa ati igihe twako turasenga nabonye kiniki sinze kurabumva abo nabo vyitwa no kwerekwa berekwa babona berekwa bari maso hanyuma haro n'abandi rero benshi twibagira bavugana n'Imana n'ijwi ryo mu mutima Imana ikamushiramwo icyumviro kigakomera kagira ububasha waba ari umurongo Imana imuhaye canke icyumviro Imana imuhaye aha kivuga yita ubona ko akaronka amahoro akivuze ari Imana yamushizemwo icyumviro mu mutima wiwe ego rero kandi ubundi buryo bwobwo bwo n'usanga Imana iravugana natwe mu cyambo ryayo ugasoma Bibiliya kurasoma Bibiliya ukazamva umurongo canke ukuri wari warasomye kuri ganje gufasha ikibanza kidasanzwe mu ngo bwawe kumva ko mwemu muri wowe yemeza yuko ayo majambo arayi wawe nahereye mvuga nti rimwe na rimwe tugomba ngo ivuge mu buryo bumwe maze kwibana mu byo by'amasengesho aho bama biteze ko Imana ivuga mu buryo bumwe kandi gakoresha wa wundi nyene ni ngorane yiwacu twebwe abana b'abantu twibaza ko Imana yagiwe itagukiwe yego murakoze ndumva ko umuntu ifite uburyo bwinshi Imana ivugana natwe mbega hoho muga mukozi w'Imana mushaka kutubwira mbega hoba hari ubwoko bungahe bwavugishwa ushatse kuvuga hari gabati hari bavugishwa kenshi bariko berekwa cyane abana bo gasanga kuya kwa Daniel bararota mbega hoba hari ubwoko butandukanye bwavugishwa baba hari navuze bose twobita bavugishwa mugabo uburyo Imana ivugana nabo canke ibavugisha nibwo butandukanye nabuzugo shwa kurondogora mugabo Imana umwidegemvye wayo hari nabo nabonye bandika bakandika nyene inyandiko nyene yego ngo agacaza ubundi umuntu akabisoma ntumbaze uti none abukuri nabaye n'abatarukuri nabaye abo no bavuga imigwi y'abuvugishwa nabukuri n'abatarabukuri niyo migwi ibiri okay hari abavugishwa batarabukuri abo bigenda gute bakoresha bwa buryo nyene abandi bakoresha mugabo bakavuga ivyo batabwiwe n'Imana nubashamwe imigwi nk'ibiri cyangwa itatu dusiguriye bitahura hari abavugishwa ivy'Imana yavuze ijana kwijana n'abavugishwa ivy'Imana yavuze bakongera ko ivy'iwabo gute yego akavuga ijambo Imana yamuhaye agaca yongera ko nawe nyene ivyiyumviro yari yiyumvira numvise umutama araha ngo niwe yabwiye abantu ati bantu igihe ndiko ndavugishwa 20% mvuga mu vyizigire n'ivy'Imana 80% hari igihe nanje mpakwa gushira mu ivyo nagomba n'ivyo niyumvira havangirwa harimo ababigirana umutima mubi n'ababigira kubera kuvangirwa canke kujanwa ntatandukanya aho Imana igarukiye nawe n'ivyo yiyumvira abona bakangaye bakabiri hari abavugishwa ibitari ivyo babigize ibigirankana turabona mu Bibiliya mu bitabo bya kahise umuvugishwa yagiye kuvuma igicaniro cy'umuntu yitwa Yeroboamu hanyuma Kibeteri yari muvugishwa kiri mutoya aragenda aravugishwa Imana yamubwiye ati ntuze kurya ntuze kunywa yari muvugishwa ukuri hanyuma atashe bamugaburiye aranka haje ariko arataha haca haza umuvugishwa w'umutama ukuri arababaza inkuru ati ninde yavumye ico gicaniro ninde yagize nte baramubwira aca afata ingingo yo kuja kubesha ngo ahende wa muhungu ngo agaruke kufungura amubwira gute yamubwiye yamusanze mu gahinga mubwira ati naje ndi muvugishwa nkawe Imana yambwiye ngo nugaruke ntiyari yayimubwiye hanyuma ngo ahejeje kurya wa muvugishwa nyene yamuhenda aca avugishwa ivyo kuri rero higi ati Imana ivuze ngo kutamwumviye umuvyimba wapfira mu nzira wa muhungu yaciye apfira mu nzira aribwa ari ntambwe sinze kumva abo bavugishwa wa gatatu nabavugishwa afise ingabire kuvugishwa mugabo rimwe na rimwe bayikoresha uko bagomba kubera abantu babizigira bakabesha aratebwo bakabesha bakigenera amajambo atari ayiwabo atari Imana yiwabo muga kubera abantu bamaze kumwishiramo ko asanzwe avuga mu izina ry'Imana bakaguma bibaza yuko ivyo ariko aravuga
ari vyo. Hanyuma abavugisha bagira kane nabavugishwa bategwa ivyumviro n'abadayimoni bafise impwemu y'ubupfumu. Mbere bamwe muri abo baravuga n'ibintu biri vyo. Ndabona abantu benshi babaza kubatamarira bakavuga ibintu biri vyo. Mugabo ni impwemu y'ubupfumu, ni impwemu y'abadayimoni. Abari abadayimoni baravuga. Baramenya n'ivyabaye muri kahise k'umuntu, bagasanga abantu bariko baramutamarirwa. N'abapfumu bapfumuje bavuga gute? Abapfumuje basokuruzo gendo baze umupfumu w'ukuri yarakubwira naho uba kakubwira nabagukikuje none sico kimwe n'abavugishwa bamwe mugo gasanga impwemu iri muri bo ni ubupfumu yanga ibazo cyumaze none tubamenya tubatandukanya gute? Ico kibazo nyene ni gute umuntu ashobora kubatandukanya abukuri n'abatarabukuri? Urakoze cyane. Iyo tugeze gutandukanya abavugishwa b'ukuri n'abatarabukuri hari ibintu tuba twisunga. Ngira mvuge bikeya. Icambere twisunga nivyo bavuze. Mbega ivyo bavuze birahuye n'ivyo ijambo ry'Imana rivuga canke biranyuranye n'ivyo ijambo ry'Imana rivuga. Ico ni ikintu cyambere gikomeye. Nagomba bari umuvugishwa twemeye yanditse amateka azwi mu karere no mw'isi avuze ibintu binyuranye n'ivyo Bibiliya ivuga. Numuvugishwa w'ibinyoma. Uwo munsi naho yaravuga ukuri yavangiwe. Narumvise nk'abantu bavuga ati uwo mugore wawe si uwiwawe. Uwiwawe Imana yari yamuteguriye mwirukane. Bibiliya ivuga iti ni wakizwa uwo mwubakanye atarakizwa ntuce umuheba azogendererwa aravye wewe wakijijwe ni mugumane yaba umugabo yaba umugore nagumane n'uwo muntu atarakizwa. Nano umuntu avango umuntu mwabanye ngo ni muvane ngo ntimwari bwabonera Imana uwo rero nk'uwo aha ndamufashe numuvugishwa binyuma. Umuntu wese avuga ikintu kinyuranye n'ivyo Bibiliya ivuga. Niyo tukiringaga mukozi w'Imana mbere ko muca muja kubikurikiranye no mudusigurira iyo umukinyi ahushije igitindo ntaguma n'umukinyi mwiza ashobora kuba umukinyi mwiza mugaga kuhushije igitindo mbega ntibishika umuvugishwa kihenda mwaka aguma n'umuvugishwa w'ukuri. Ego aguma ari uw'ukuri mu uwo mwanya yavuze ntiyari uw'ukuri yabeshe. Erega umuntu bamenya ko ari umukinyi bamubonyera mu kibuga none yatsinzwe numva ntakoba yatsinzwe yabeshe. Uwo munsi rero nico gituma Bibiliya dusomye mu ntuze muri Tesalonike abambere 5:19 ndahakunda cyane havuga ngo ntimukazimye mwemu ntimugakengera ibyavugishwa n'Imana musuzume byose mugumye ivyiza mwirinde ukite kibi. Bibiliya iratugabisha ishinga rya Tesalonike ryatewe n'abavugishwa bamwe bavuga ngo Yesu yagarutse abamwe agaca baba gukora cyari ishingiro riri mu kibazo kandi kirito. Paulo ntababwira ngo ni muhunga bavugishwa nkuko numva abantu bakino gihe bavuga dushobora guhunga bavugishwa none uretse kumviriza Imana cyatuba tuzongorwa nande. Mugabo ababwira ati ntimubikengere mugabo ntimujane nago murobanure mukure mu ivyiza ibi mu bireke. Umuvugishwa rero aravugishwa ivy'ukuri umunsi akavangirwa ntadukange ngo cyo dutinya tujugumire tugumana ijambo ry'Imana nk'igipimo cuko ivyo ariko aravuga ari kuri nuko atarukuri. Rero ico kibazo mfise nuko abantu benshi uwo mutima wo kuraba ijambo ry'Imana barateba bagahinduka ibicucu mu mutwe bakakoropka mu mutwe n'abacimba ico Bibiliya ivuga bagaca kora ivyo ari byose. Rero hari mu kwihenda kuraba uwo mwanya rero bavugishijwe bitari vyo. Hanyuma abandi bavugishwa bagira kabiri ubundi buryo bugira kabiri niki mbega ivyo avuga birashika. Mbega ivyo avuga uwo muvugishwa birashika. Aha naganda bivuge n'ubushizi bw'amanga bwinshi nanje ndimwo. Bibiliya irerekana neza yuko umuntu avugishwa ibintu ntibibe abatavugishijwe n'Imana abayivugishije none kuko Imana ni wa wundi abayongeyeko ivyo wiwe nshe wa mugwa mbere canke abayigeneye ivyo agira avuge kugira ngo ahimbara abantu. Na cyane Bertrand uyibuke neza sinzi ko aja mu cyumba cy'amasengesho mu cyumba cy'amasengesho abantu batangwa kubwira Imana ngo ivuge bataranasenga bakizungurutsa bakagira ngo ivuge batarasenga kandi bavuga babigira baraba wa wundi aho ravugishwa. Hari gihe haremererwa n'amaso y'abantu agaca avuga ati Imana iravuze ngo ndabakunda atavyivuze. Uravyumva naganda dusome mu gusoma byageze 18 ku murongo wa 22 gusura mu byageze 18 ngo umuvugishwa azogira icyo avuga mu izina ry'Uhoraho hanyuma ntikibe ntigishike icyo kizoba kitavuzwe n'Uhoraho. Uwo muvugishwa azoba yubahutse kucigenera
ntimuzomutinye mbere ahandi acavuga ngo mumwice umutware nyuma y'igisagara mumwice rero iyo abavugishwa bagenzi banje bariko baranyumva babe maso tuzomenya ko umuvugishwa ari umwizigirwa mu muhamagaro wiwe igihe ibyo avuga biba namavuga nti abantu rero bubahuka bakavuga amatariki n'iminsi n'amezi babe maso uko Imana yavuze amezi akwiye kuba yo nyene yavuze iminsi ikwiye kuba iyo nyene ntibesha ntigangabuka ntibesha nimba bitabaye byo nyene menya ko yiyongereyemwo menya ko yari yashizemo ivyifuzo vyiwe yigeneye ego hanyuma bwa gatatu mbega ivyo avuga bijejwe bifasha kubaka abantu canke guca ivutu imitima y'abantu ubuvugishwa ntibutangwa mu ntumbero yo guca ivutu imitima ubuvugishwa butangwa mu ntumbero yo kubaka no gukosora no kurongora kuko twavuga tugitangura abantu rero bavugishwa mu buryo bw'uko uhejeje kumva Imana ivuze mutamarirwa mukabura icyo mukora ntihabe kwihana ntihabe kwisuzuma uwo muntu ari kwavugishwa n'Imana nibo je mu 2015 twashitse mu bihe by'amatora hamwe hagira amatora abantu atavuga ngo Imana ivuze ngo ntimusenge icambere iyo jambo sicyo nta na hamwe bibiri bivuga ngo ntimusenge icya kabiri iyo jambo ntirije guhumuriza abantu batuma begera Imana icyo jambo ryagaragara yuko harimwo kwigenera kw'abantu canke kurenza urugero kw'abantu yego nivyo nogerageza mugabe cya kane no kwibagira n'uwo muntu intahe yiwe intahe y'umuvugishwa irahambaye cyane no kuvuga yuko imbere yuko nakira umuntu kwa tubwira ibyo atubwira nkwiye no kuraba nawe ukuntu asanzwe abaho nkwiye kumenya harongowe unyumve neza si ukuvuga yuko adafise ingabire y'Imana ashobora kuba yifise mugabo ubuzima bwiwe abayeho bukaba bwagiye burasubira inyuma atagendana na Yesu nkuko bikwiriye ahagera ahantu avangirwa hakaba n'abamurera hakaba namukosora uwo muntu akwiye kuba abaho ubuzima bushingira intahe Imana yego Nunga mkozi w'Imana imbere ko turangiza kino kiganiro umaze imyaka myinshi mu gihugu Burundi urabona ko nishengero riko rirakura urabona ivyo rihura naryo nivyo abarundi bahura navyo nirihe jambo umva ubwira abavugishwa bene wanyu mu gihugu Burundi ico nobwira bahawe ingabire yo kuvugishwa kandi ni benshi kuko navuze uburyo butandukanye nuko ingabire yo kuvugishwa yatanzwe mu ishengero ngo yubaka umubiri wa Kristo rero ubwo rero yatanzwe mu ishengero yubaka umubiri wa Kristo ntituyizimye kuko nitwayizimya abantu barabura iyo bava niyo baja nitwayizimya turaba mu migenzo y'abantu nitwayizimya turayirongora duhinduke ndagitishira hamwe ryahomvye idafise intumbero kuko intumbero yacu no guhimbara Imana ntituzimye ingabire iri muri twebwe mu cyo cyambe cya kabiri no hanura abantu bafise iyo ngabire tusuzuma ko tuyikoresha nk'uko Bibiliya ibidusaba cyo gituma mubona muri Bibiliya ishuri rya mbere rya Bibiliya ryari ishuri ry'abavugishwa ryatangwe n'umuntu yitwa Samuel ntiyababwira ivyo bovuga yababwira inyifato y'ingene ubuvugishwa akwiye kumera yababwira ingene icyo gikorwa nubwo yari wahawe ingabire kuvugishwa ntiyigunge wenyene ngo yifate nk'agapfumu kadutse namenye yuko yinjiye mu ibango rikeneye kuregwa niyegere bakurube bamutanze imbere niyegere abarongozi b'ishengero kenshi abavugishwa baca bagomba kwikura ku barongozi b'ishengero nkuko menga bobo baba mu buzima bw'imwe mu burutu bw'abarongozi oya nibegera abarongozi b'ishengero nibemere bace bugufi babarongore babarere babafashe ingena izo ngabire bazigenderamwo yego bwa gatatu bigaragaye yuko harimo intege nke mu buryo mvugishwa nkumbure ndongerako nkumbure ndigenera kubera na twawe narehejwe n'ibintu kanaka nkwiye guca bugufi nkihana si cago canke sakataraboneka birashika rero umuntu akwiye kuba maso ingabire yiwe akayivomerera akayikoresha kuco yagenewe kubaka yagenewe gukosora yagenewe gutuma abantu bahigiye kumva icyo umuntu avuze imitima yabo yubakwa irondera Imana yihana ishishikara kunezereza Imana yego murakoze cyane turashimiye cyane kunyishumeje gutanga kwino bibazo bijanye n'ijwi ry'ubuvugishwa mbega tunabasavye
ikindi gihe twatumiye muzo twitaba cyane gose nzo banezerewe gose kongera kuvugana namwe kuri kino kiganiro. Turanashimiye cyane n'uwese kandi dukurikirana muri kino kiganiro cakunze amahoro. Ndizera ko ibyinshi mwatahuye kubijanye n'ubuvugishwa. Mwabihaga ngo bibigishe bitume mumenya ukuntu mwigenza muzamva ku munsi ku munsi. Rero murakoze cyane mwana mugira ibihe byiza muze mu byose. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.